Icambere cari ukwinjira icese ikigo kijejwe novuga gukurikirana ku munsi ku munota ivyerekeye ingwara zibiza. Icambere murazi yuko muri iyi minsi turiko turwanya ikiza ca coronavirus, muga kirya kigo mwabonye kizofasha kwitaho gukurikirana ingwara zibiza zishobora gutera abenegihugu, y'abakorera, naho yo bari malaria, ingwara zose zishobora gushika. Rero kirya kigo ni ikigo gihambaye kuko nkuko mwabibonye kirya kirafasha. Mwabonye neza yuko ubu dushobora kumenya ibintu byose biriko bira mu gihugu ku munota umwe. Rero kirimo ibikoresho bitari bike bidufasha kumenya tuti mbega umwenegihugu nk'ubu twatoye ku ingwara ya coronavirus ari imurore, ari ku muti, yifashe gute. Ni ikigo rero gihambaye twacinjiye uno munsi dushimira abashigikiye imigambi ya leta, kuko kirya kigo cashoboye gutunganywa biciye ku buryo bwatanzwe n'ishirahamwe rya Buraya tubicishije muri OMS. Eka mbere n'abandi bashigikiye imigambi ya leta barafashije. Rero turashima yuko ubu umwenegihugu naho yo kwandika kajya ka message kuri WhatsApp canke kuri SMS ashobora kubaza abaganga basanzwe bahari bashika 35 n'abandi dukoresheje ubuhinga bwa none bari hagati mu gihugu, kuko akarere k'ubuvuzi kose karafise novuga imigwi abantu 11 bama bari mu karere bariko barafasha kugira ngo turwanye kino kiza. Nabo twakoranye mu gupima bajya abanyeshure baja mu ndaro bashika 40 mu minsi 3. Rero birafasha. Iki naco kijya kigo kizofasha no gutanga inyishu zica zishikira mu matelefone y'abantu, ugasanga kare nk'ubu twategezwa gushira nk'ingenzi zaje mu mahoteli ziri muri quarantaine, tukarinda kuzunguruka amahoteli yose tubashikiriza inyishu z'ibipimo tuba twafatiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ubu bazironka biciye mu buhinga bwa none. Iki naco kizofasha nuko nk'umuntu azoba agenda gufata urugendo, tuvuge nk'ejo canke hirya y'ejo, arashobora gusaba rendez-vous akaja muri NSP yamaze kuzuza ibisabwa mu telefone yiwe bitagoranye. Hanyuma inyishu igihe atamugera wa coronavirus tumusanze ko acayironka mu telefone, agashobora kugenda kuyerekana ahagiye ku kibuga c'indege atarinze gusubira inyuma gutonda ngo bamuhe inyishu. Dans le RMS, c'est du ministère de la Santé et de la Sécurité que nous avons pu avoir un centre comme celui-ci. On utilisait une partie de l'hôpital et maintenant l'hôpital sera un peu désengorgé et nous allons utiliser ce centre. Ici, c'est l'entrée du personnel. Le personnel qui va prendre en charge de ces malades. Igice ca kabiri naco kwari kwinjira zino nyubakwa. Izi ni nyubakwa twubatse byihuta mu mezi 3. Uko muzibona niko ni gicapo c'inyubakwa zizoja mu makomine. Kujya ku mugambi nyenshobora mukuru w'igihugu yashikirije yuko ikomine yose ishobora kuvura coronavirus, urwaye ntirirwe arava mu ikomine aja mu yindi akavurirwa mu ikomine. Izi nyubakwa rero twazubatse ku buryo duhawe n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS kugira ngo twereke abasanzwe bashika imigambi ya leta igicapo biri mu ngiro leta y'u Burundi yifuza yuko boshigikira. Ukuvuga umuntu wese asanzwe ashika imigambi ya leta avuga ati je nitore mi commune iyo ari yo yose arashobora kubaka izinzu. Mwabonye kuva ku ntango umuntu bikeze ko umugira wa coronavirus ingene yinjire ingene asohoka, hari bitanda birenga 50 birimwo coronavirus iheze. Izi nyubako zoshobora gufasha abavyeyi n'ibibondo bashobora kwitura bino bitaro. Igiciro inyubakwa ukwazo n'amafaranga wemese yahaye bushikiranganje shika ku 120 y'amafaranga y'abanyamerika. Muravimva ko ashika hafi miliyoni amajana 250. Mugabo ibirimwo ibitanda
byose bijya mwabonyemwo indani ni vya leta y'u Burundi yaguze kugira ngo abagwayi bashobore kwakirwa ahantu hameze neza. Zijya mashini nazo ni mashini mu bisanzwe zizimvye kuko imiragurwa nk'idolari 60. Ni mashini zifasha. Zijya mashini rero ngaha turazitanga mu bitaro byose kuko twebwe mu kuvura ubugwayi coronavirus turakorana, habitaro vyigenga, habitaro vya leta hagati mu gihugu, cyo tuba mwabonye tugenda duha ibitaro byose. Ijya ni mashini ifasha bwa ntifasha umuntu wenyene agwaye coronavirus. Ni mashini zishobora gufasha muri reanimation, ahantu muri bloc operatoire, zobafasha rero kugira ngo tumaze guheza kugwanya kino kiza zice zifasha no kuwitaho amagara y'emene igihugu muri rusange.